Ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu umwami wacu. I greet you the peace of our Lord Jesus. Twazananye n'abapastori bava mu burere bwose bwaho dukorera. I came with pastors working in different areas of Bujumbura mission. Twazananye n'ikorale mwayibonye hariya. We also came with a choir, you can see them there. Aho hose twaje tuva baratumye intasho muzakire mu izina rya Yesu. From all these areas they asked us to greet you, receive their greetings in the name of Jesus. Ku musi w'Imana sinari Bujumbura. On Sunday I was not in Bujumbura. Nari mu gihugu cy'Tanzania hariya kuri Victoria. I was in Tanzania near the Victoria Lake. Nabo bari bafise igikorane kinini cyane nabo nyene. They had such big crusade. Bari bantumye intasho zibiri. And they gave me two kinds of greetings. Intasho yo gushikiriza ishengero. Greetings to the church. Urumva nta wundi wa Mungu uraboneka ngo mbe ndi hariya. And as I have not got another Sunday to be bantu bandi intasho ivuga ngo utashe bene data b'abarundi bose. The second greetings was for all Burundians brothers. None mwakira intasho za bene data b'Tanzania. So receive greetings from our brothers in Tanzania. Ntaratangura kwigisha ijambo ry'Imana. Before I start my preaching, umwungere w'Ikayogoro, the senior pastor of Kayogoro, yagumya avuga abarongoye bandi muri community yacu y'aba Pentekoti b'i Burundi. He kept talking about leaders in Sepebu. Ntawe ushobora kuvuga ivyiwe. You know, you cannot talk about yourself. Umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekoti ry'Ikiremba ni warongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentekoti. The senior pastor of Kiremba is the head of the general assembly of our community. Umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekoti ry'Ikayogoro nawe niwe ari cegera ciwe. While the senior pastor of Kayogoro is his deputy. Twabonye naho yabishikirije mu ntege nke. Yeah, we saw that when he was talking about himself, he did it with a lot of humility. Uriya niwe mukuru kuri twebwe yahaye kazi. This senior pastor of Kayogoro is the greatest leader here among us. Twebwe yahamagaye dukora ivyo baduhaye bari. As we just follow their guidelines. Urumva muri Bibiliya havuga ngo umuntu wese ashimire mugenzi we. The Bible recommends us to honor our brothers. Ndashimiye Imana cyane kuba ndi hano mu Kayogoro muri iki gitondo. I thank so much the Lord for being here in Kayogoro. Ivyo ndiko ndabona mwebwe ntimuriko murabibona. I think what I am seeing here, you are not seeing it. Iyo Satana hagurutse kurwanya igikorwa, when the devil starts fighting against the work of God, niho Imana icikora ibihamba. This is the right time when God makes miracles. Kandi ivyo nivyo bigaragaza ko ishengero ari rya Kristo. And this is a sign that the church belongs to Christ. Imana nishimwe. God be praised. Mu gitondo aho twari gusenga hano, during our morning devotion here, mwene data kuva Congo, our brother from Congo, yavuze ku vy'umuriro wa mpwemu yera. He talked about the power of the Holy Spirit. Yamvugiye ibintu. So he developed my topic. Ntitwari twabivuganye. We didn't talk to each other. Ariko ivyo yasigaje nivyo mvuga. So I will take from what he didn't talk about. None uvuye hano murumvise ivyo avuze. And the one who came before me, you heard what he talked about. Iyo Yesu aguhamagaye, when Jesus calls you, ubwiza bwiwe n'ubushobozi bwiwe bukagutwikira, when his glory and power covers you, muri wewe uca wumva ko kwiye kwihana na hato wo bigutegeka. Within your inside of you, you feel that you need to repent. Umviriza. So listen. Iyo umaze kwihana rero ugahinduka icare mwigisha. When you repent from your sins and become a new creature, ubukeneye ubushobozi bwa mpwemu yera buzokurongora mu rugendo. You still need the power of the Holy Spirit
to guide you in your different steps. Nagomba tubanze dusome mu ijambo ry'Imana. So I invite you to read the Bible. Dusome mu gitabo c'Abalewi. So I invite you to read in Leviticus. Nagomba ngo dusome mu gitabo c'Abalewi. We are going to read in Leviticus. Turasomaho amajambo y'Imana mu gice ca gatatu. We will read in chapter 3, umurongo wa gatanu, verse 5. hanyuma turasoma no mu gice ca gatandatu umurongo wa 12 na 13. And then we'll go in chapter 6, verse 12 and 13. Reka dusome umurongo wa gatanu mu gice ca gatatu. So let us start by chapter 3, verse 5. Bene Aroni baheze bavyosereze ku gicaniro babigeretse ku kimazi coswa kiri ku nkwi ziri ku muriro. Ivyo bizoba ikimazi gitongorwa n'umuriro umubabwe umotera neza. Dusome mu gice ca gatandatu, Chapter 6, umurongo wa 12, and then verse 12. nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime, umuhereza aze yama ucana awurunde kw'inkwi uko bukeye, aheza azigereke kw'ibimazi co koswa, acosereze ku bindure vy'ibimazi vy'ishimwe. Umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Dusome mu gice c'icenda c'Abalewi nyenaho. Let's go to chapter 9 of the same book. Dusome harya mu gice ca cenda. Chapter 9. Dusome ku murongo wa 24. Verse 24. Dushikane mu gice c'icumi umurongo wa gatatu. Up to chapter 10, verse 3. Havuga ngo umuriro uvuye imbere y'Uhoraho uraheza uraza utongorera ikimazi ku gicaniro coshejwe bona vya bindure. Abo bantu bose babibonye basesereza impundu barunama bashika hasi. Umurongo wa mbere mu gice c'icumi. Nadabu na Abihu bene Aroni babira ivyotero vyabo bashiramwo umuriro, bashirako imibavu, bayosereza Uhoraho ku muriro urahuwa ahandi uwo atabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica bagwa aho imbere yiwe. Mose abarira Aroni ati ivyo nivyo Uhoraho yavuze ngo ukwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera, kandi azoherwa icubahiro imbere y'abantu bose. Aroni aranezerwa siko? Arumigwa. Aaron held his peace. Dusome mu cete ca mbere ca Petero. Let's go to first letter of Peter. Icete ca mbere ca Petero. First letter of Peter. Dusome mu gice ca kabiri. Chapter 2. Dusome ku murongo w'icenda. Verse 9. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Amen. Amen. Tugomba tuvugane kuri aya majambo. So we gonna talk about these words. Aya majambo ni meza ndayakunda. And these are wonderful words. I like them. Nari nateguye ibintu bitari bike narinzi ko bazompa ijambo nari gufiya. Yeah, I prepared some words to share because I was aware that I will be given time. Ko iri jambo iyo maze iminsi nja hose niryo nigisha. Wherever I go these days I'm talking about this. Mwijoro ndagerageza gutegura ibindi vyiza kugira ngo ndabe ko no kwigisha neza. Last night I tried to prepare
good sermon so that I can please you. ariko numva mu mutima biranse nubu urasubira kuvuga rya jambo. But it didn't work at all in my heart. The voice came, you have to talk about this. Umviriza, ngomba kuvuga ku bintu bibiri. So listen, I want to talk about two things. Ikintu ca mbere, The first one, mw'isezerano rya kera, in the Old Testament, Abalewi bari bahawe itegeko n'Imana. Levites had got an order from the Lord. Itegeko rivuga ku baherezi. God had commanded them about barababarira ingene bazohora bubaka igicaniro. Imana irababarira. They were told how they will build the altar, irababarira ingene bazohora bashira kw'inkwi, how they will put wood on it, irababarira ingene bazoshira kw'ibimazi, how they will put sacrifice on the altar. ari imibavu, ari biki bimota neza byose bashireko. Incense, whatever recommended, they will put on the altar. Kandi ivyo nivyo Uhoraho yari yababariye gukora. And this was an order from the Lord. Ndasavye abapastori mwebwe muri iki kibanda munyumvirize. So I invite all pastors here to listen carefully to me. Twebwe turasenga tukavuga gusa. You know, our role is just to pray and Isezerano speak. rishasha turasenga tukavuga gusa. Yes, we just speak and pray. Ariko murabe mw'isezerano rya kera. But look at the Old Testament. Dusubire no kuri Aburahamu. Even starting by Abraham. Aburahamu Imana iramubarira ngo urakwiye gutanga ibimazi. No, God told him to give a sacrifice. Uzana imasa. Yes, bring a cow. Uzana intama. Yes, bring a sheep. Uzana imhene. Bring a Uzane inuma. pigeon. Umva. Listen. Ubihimbagure. Yes, just cut it. Cut them ubishire ku gicaniro. and put pieces on the Ariko altar. ntushire ku muriro. But don't put fire. Usenge. Just pray. Kuva mu gitondo. Since the morning, ararara ku muriro umanuka arabura. he waited for that fire to come. Ibisiga by'amerwe bibonye harimo ivyimba. And just birds coming to the dead body. Bikaza biraza ngo bigwe ku kimazi. They tried just to go to that sacrifice. Lirinda rirenga yirukana ibikona vy'amerwe. Till at the end of the day, he was fighting. Yes, he was chasing those birds. And finally, at the end of the day, he got slept. Listen. Yes, just at the end of the evening, when the sun was out, oh, he was really tired. Umuriro uratibuka. And finally, the fire agize gutya zabona muri vya bimazi vy'umuriro uri kurayingana. And when he was watching in the sacrifices, there was a fire burning. Umviriza. Listen. Imana icaramubarira. And God told him ko bizogenda ku ruvyaro rwiwe. How things will keep going. Bazobinyagana mu gihugu c'amahanga. How they will be refugees. N'imyaka bazomarayo. How many years they will n'ingene bazogaruka bagashikira ico gihugu. And how they will come back and inherit the country. Abalewi nabo bari babariwe ijambo. And Levitics, murabigira gutya. They had been told murabigira gutya. Do like this. Murabigira gutya. Do like this. Rorera rero umusi Aroni yatangura igikorwa c'ubuherezi. Yeah, just wait the time when Aaron started as a priest. Bashiraho igicaniro. They built the altar. Bashira kw'inkwi. They put the firewood. Bashira kw'ikimazi. They put the sacrifice. Batwara amaraso y'ivyo bimazi mw'ihema ry'imbere. And they took the blood of that sacrifice in the tent. Maze igihe bari basohotse bavuye mw'ihema. And when they were bariko barahindukira ngo bagaruka aho ikoraniro riri. When they were supposed to ubwiza bw'Imana bushobora manuka butwikira iryo hema. The glory of the Lord came and covered the whole assembly witnessed how the fire came on the sacrifice. People got on their knees and praised the Lord. They gave all the honor to God because their sacrifices were accepted. So listen. The command says,
umuriro ntuzuzime. Never let the fire stop burning. Umviriza. Listen. Hari hageze rero ko abahungu ba Aroni nibo barabaherezi. It was the time for Aaron's son. Bategerezwa guhereza muri ico gihe. It was their turn to be priests. Bashira bimaze ngaho. So they put sacrifices. Umuriro urabura. And no fire. Umuriro urabura. No fire at all. Umuriro urabuze. So there is no fire. Bacha baja kurahura umuriro ahandi. So they went somewhere to take that fire. Bakozi b'Imana bagenzi banje. So dear ministers, my friends. Umviriza. Listen. Bakozi b'Imana bagenzi banje. Dear ministers, my friends. Imana yavuze ngo umuriro wo ku gicaniro ntuzuzime. First, God said, never let the burning fire. Enyi bakristo. Yeah, you Christians. Yemwe bene data bashengero ry'Imana namwe ndabafitiye iganuke. You brethren, members of our church. Mwisezerano rishasha. In the New Testament. Havugwa ku buherezi bw'abantu bose. Yeah, we talk about priesthood. All born again Christians. We are priests and kings. We are kings and priests. Listen. If we really repent from our sin, Peter said, we are a holy nation. We are a chosen nation. We are priests and kings. Don't think you are talking about ministers. In the New Testament, we talk about new priesthood. Yeah, let me start by here. Just listen to us, but I am speaking to these people. Listen. Never let the burning fire stop burning. And it was an order from God. And the fire is off. And the sacrifice needs to be given to God. So let's ask ourselves, we need that fire. Burundians, they know how we fetch for fire. And I think it is the same for African countries. Maybe I wonder how white people they do it. In Africa, all those women, they know how to start a fire. Once they have cooked, they looked for a big they put bagaca bagifuka n'umunyota kugira ngo umuriro ntuzime so that the fire will not hanyuma rero bariya bakiri bato batazi kuzigama umuriro iyo umuriro wabazimanye bagaca bajya kurahura. They go to neighbors to look for another fire. Young people, they think there is no fire. So when you put it just in grasses and you blow on it. And when there is no longer fire, so they go to neighbors to and God watched them. I gave you an order to keep the fire burning. And you don't have fire. So let's try. God takes time just to teach you. God looked at them. They put this new fire. And the fire was there. When the fire started becoming bigger, and God sent his own fire. So that fire from God had to deal with the fire from God.
ngomba kwibariza abakozi b'Imana. So I want to talk to the priest, to the uwo muriro waturiye ikimazi. Do you think the fire from God burned the sacrifice? Waturiye ikimazi. Waturiye bande. Yes, the fire burned the abaherezi bo mu isezerano rya kera barabanyantege nke. Oh, you know, the priests from the Old Testament were very weak. Abaherezi bo mu isezerano rishasha turabanyenkomezi siko. Maybe us, as priests of the New Testament, we are itegeko ry'Imana rivuga ngo another from God says, umuriro ntuzubazimane. never let the fire stop burning. Umva. Listen. Umviriza. Listen. Umuriro wa Pentekoti ntuzime. Never let the Pentecostal fire stop burning. Muri misi heza nariko ndasenga ndi Mwanza ryamye mu hoteli bari banshikijemo. In these last days I was praying when I was in my hotel in Mwanza. Numva ijwi rije. And I heard the voice coming to me. Kandi iryo jwi ryaranteye ubwoba sinobabesha. Really, I was afraid about that voice. Yambariye ku bantu batatu. And the voice talked about three people. Jewe nagiye mu nama y'ishirahamwe bakirimwo. And I joined the community while those three people were members. Nukuvuga ngo nabonye umuvyeyi w'ishengero wa kera waha. I saw the former leader of this Kayogoro, the first one. Mbona n'uwundi w'ikiremba wa kera bariya batanguye. And I also saw the pioneer leader of Mbona n'uwigishiha. I saw also the one from Gishiha. Mbona bahagaze turi mu nama yacu twebwe. I saw them standing among ourselves when we are having our Mbona bahagaze bariko baratwitegereza ariko batavuga. They were just watching us without speaking. Naribajije ibintu byinshi. So I was really embarrassed. I started thinking. Njandavuga ntaha. So I said, here. Here. Njandasinzira. And I got sleep. Gatoyi biranka nuwonongera kubona umengo turi mu nama. And immediately I woke up again and I found we are still in the meeting. Sijewe mpora nandika mu nama yacu. I'm not the rapporteur in our hariko handika uwundi mupastori kandi ari muri aba bicaye nga. The one who was writing is just mbona ariko arandika ivyo tuvuga mu nama. He was just taking me. Nabo bahagaze bariko baratwitegereza. And our elders were just watching us. Ibi ni biki? And I said, what is it? Bagabo bene data. So my brethren, pastors, Imana idufashe. May God help you very much. Here. 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 Njanibuka igikorane twagiriye ikiremba. And I was reminded. Nabyibuza mu gitondo. Ikiremba. I was reminded about it. Subira kubona yakorejo yabo bariya baridori bakera bicaye imbere yacu. I saw the whole pastor's castle of these elders. Njanongera kubona bariko bararongora ibikorwa bariko baravuga ubutumwa imhemu mbiziriko zirava mu bantu. I saw them organizing a conference, praying and chasing demons. Njanibaza none. And I asked myself, these people was not really highly educated. Where did how come they are so powerful? They have been taught by the Holy Spirit. So listen. Never let the burning fire on the altar stop burning. I would like to focus on this. When in Burundian culture, when you no longer have fire, there were 3 stones
on which they cook. Reka mvuga amashiga adashinze mu nzu. Let me talk about muraza barundi bakera ko amashiga yabari mu nzu aho baba. In Burundi bagakora n'urubumbiro bagakora n'ibintu byinshi murabizi. In our homes. Ariko tuvuga amashiga yo hanze. Let us talk about umuntu afise nk'indaro canke igikoni tuvuge mu mvugo y'ubu amashiga ari hanze. When you have just amashiga ari hanze hariya mu rugo. Kitchen. Iyo umuriro wazimye. When you don't have fire. Umva iyo umuriro wazimye. When the fire ceased burning. Inyenzi. You know, small animals. Insazi. Oh, mosquitoes. Inzoka. Oh, snake. Hari n'ibikoko dutunga kiraza kikaryamamwo. There are even small animals. Mbejo gikoko murakizi. Sleep there. Cyitwa gute? N'imbwa iraza kuryama mu ziko. Even dogs come and kubera iki umuriro wazimye? Kitchen. Because there is no fire. Egituma mwumva uruyogoyogo. The reason why there is so Pentekoti n'abafite yiganuke. You Pentecost. Egituma mwumva uruyogoyogo. The reason why we have umuriro watuzimanye. It's because turagomba muririkaniro umuriro wongere wake ku gicaniro abantu basubire mu bugingo. We have to pray so that the fire comes again. Umva. Listen. Umviriza. Listen. Umuriro waratuzimanye. Yes, the fire ceased burning. Aho umuriro wazimye ntibatinya kubesha. And when there is no fire, aho umuriro wazimye ntibatinya kuza ubuhanuzi bw'ibinyoma. When there is no fire, we have false prophecy. Aho umuriro wazimye n'uruyogoyogo gusa. Yeah, when there is no fire, it's so much noise. Aho umuriro wazimye nta rutonde. When there is no fire, no aho umuriro wazimye haba ukwikakisha. When there is no fire, there is pride. Aho umuriro wazimye umuntu agenda yidoda hango jewe. When there is no fire, everyone considers himself. Nagomba uyu munsi nongere mbarira umuntu wese muri iri koraniro. I want to talk to everyone here. Umuriro wa mpemu yera. The fire of the Holy Spirit. Dusenga Imana. Let us pray God. Twiyugurure. Let us open ourselves. Twiyugurure nk'abapentekoti. Let us open ourselves as Pentecostals. Umva Imana ituma umuriro. Let's ask God to send His fire. Imana ituma umuriro muri jewe. Let's Him Imana ituma umuriro muri mwebwe. 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 Imana imanura umuriro. Ubushobozi bwongera bube mu ishengero rya Kristo. So that you can get that power. Hallelujah. Amen. Umva. Listen. Yohana arabatiza abantu mu mazi kuko bihanye. John the Baptist was just baptizing people because they repented. Ariko aravuga ngo uzoza inyuma yanje. He said, the one who will come after me. Azobabatiza muri mpemu yera no mu muriro. We will baptize you in the Holy Spirit and in the fire. Igihe Yesu yariko arasezera abigishwa biwe. And when Jesus was just bariko bagenda berekeye kuri Elayono. They were just heading to Elayono. Abungura ubwenge. He increased their knowledge. Ahera muri Zaburi no mu bitabo by'abavugishwa n'Imana avuga uko byanditswe kuri we. He reminded them what the Psalms and Old Testament. Mu guheraheza arababarira ngo. And finally he told them, ngomba kugenda. I want to leave tugira dutandukane. We're gonna separate. Ariko ntimuve i Yerusalemu. But don't leave Jerusalem. Mugende hahandi twahora dukoranira. Go where we used to meet. Murorere ubushobozi. And just wait. Bimwe nababarira. Just wait. Murorere bimwe twavugana. Just wait for what we talked about. Umviriza barashika hari. And they went there. Batangura kuririmba Zaburi. So they started. Nta bindi bitabo byariho. Batangura kwibukanya iby'abavugishwa n'Imana. They started reminding themselves about prophecies. Ibyo ngomba kuvuga si ibyo ndiko ndasoma hano. I'm talking about things I'm ariko urumva bavuga mu byagezwe bya Mose. And in the laws of Moses. Mose yari yaravuze ngo. Moses had said. Nzobahagurukiriza uvugishwa nanje. I will raise among you someone. Niko Imana yari yamubariye. Niko Imana yari yabariye Mose. What God told Moses. Nzoshira amajambo yanje mu kanwa k'uyo muntu. I will put my words in his mouth. Kandi abatazomwumvira nzobibahora. And if
people don't obey to him, I will judge them. yavuga kuri Yesu ega yavuga kuri uyu He was talking about Jesus. erega Mika yari yaravuze ko azovukira i And Betelehemu also Micah none uyu ntiyavukiye i said Betelehemu he will be born. ega byari byanditswe ko azoba umunyanazareti So it was already said bariko that he will come from Nazareth. barasubiramwo ivyo yababariye So they go through what he said, hageze ku munsi wa nyuma and at the last day, baza bumva aho bakoraniye haratigise where they were meeting, it was shaken. baza babona umuyaga And they saw a strong wind. wa muriro wahora umanuka ku baherezi The same fire baza was, babona umuriro uratibuza uvuye mu ijuru they saw it coming from heaven. baza babona uwo muriro urigabuye mu duce duto And duto that fire was barabanye divided ku into mitwe small yabo umuntu wese flames. akabona mugenzi we ari ku muriro And when they looked to their brothers, they saw fire. on uwo them. muriro bayongeramwo And the fire was like swallowed. batangura kuvuga mu zindi And ndimi they started talking in other tongues. umva Listen. bakozi b'Imana ntimufise ukwizera ngo dusaba igihindi Imana yongere dusanga aha Do you believe that if we pray, that fire can come? ntitwaje gutembera mu Kayogoro We didn't come for tourism. ariko twaje kuraba Imana ku musozi We w'Imana came to this mountain to reka receive the glory. Imana imanukane So ubushobozi let us ask reka God Imana yongere to fill us with itugendere glory. reka ubwiza bw'Imana bwongere bumanuke Let us witness the glory of God. umwana umwe yaravuze ati pastor There is a child who told me, Pastor, umva listen, mbega ko jewe mama wanje yahora mbarira you know, my mother used to tell me, ngo mugiye mu bikorane when you go into conferences, mpemu yaravuga the Holy Spirit speaks. impemu mbi zarava mu bantu Demons are chased. none ibisigo byaraheze mu abantu bose barera Since it doesn't happen, does it mean that there is no more demons? nagira unyishure pastor Please listen, respond to me, Pastor. navuze ngo nzomwishura hanyuma I told him I will give you an answer later. umwarimu atagomba kwihenda yamavuga ngo azobigarukako ariko ntabigarukeko A teacher who doesn't have an answer. nagomba ndababarire rero ndababaze namwe nagira ndababaze namwe I would like to ask you. mbega ibisigo byaraheze mu bantu Are demons? No more demons in people. none No. ko byadusinziriyemwo n'amaki If demons are so quiet in n'amaki themselves, what emwe happened? bakozi b'Imana muri mu maki You people, servants of God, what bakozi happens? b'Imana turi mu maki You servants of God, what happens? umva reka ubwiza bw'Imana bwongere butwegere Let us ask reka umuriro for the w'Imana glory. wongere umanuke Let us reka ask ishengero for the rya fire. Kristo ryongere rihezagirwe Let us ask reka ibimeze God nk'umuyaga to biguruke in the church. reka ibinyantege nke bishe Let change the wicked things. haleluya 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 Amen. umva Hallelujah. Listen. umva Listen. umviriza Listen. uhora hari kumwe natwe God is with us. kandi aragomba gukora And he ibyo wants- yateguye gukora He wants to do ariko what he's twugurura going to do. imitima yacu But it's up to us to open our hearts. ingabire z'Imana zagiye hehe Where are the gifts from the Lord? ongera mufurure Just search for them. kuri iki kirundi cy'iwacu cyo gufurura In our Kirundi language, kirakenye iri jambo rirakenye yeah, we don't have exact terms for ariko mu that. Giswahili But in Swahili, iyo bavuga kuchochea yeah, when they say kuchochea, nukwatsa it's like to ugatsa umuntu akora hariya muri resitora niwazi kwatsa imbabura iyo abakiriya babaye benshi ashiramo inkomezi kugira ngo umuriro uboneke ongera mwatse ingabire z'Imana zongere zake ubugingo bwongere bugaruke ibihe byo guhenguka byongere bize bivuye mu nyonga z'Imana from the Lord. n'abariya bari bafise ingabire zikabavamwo ndabafitiye iganuke. Even you who used to have some spiritual gift, I have a message for you. ongera urondera utwatsi twumye
Fetch for grasses. Wongera uhembere buke buke, uhembere buke. The fire. Akabeya nikatangura kuravya. When you will see a small flame. Abakiri mu muriro baca basukiranya nako kariro kawe gakeyi. Those who have still fire, you will gather and you will have powerful fire. Pentekoti atagira mhema ameze nk'igiti cyumye. Pentecostal without the fire of spirit, it's like a dry wood. Umusiguza avuye ngaha yavuze ikintu kirankorako cyane. The one who preached cyafashije mu mutima said something which touched my heart. Hariho abakozi b'Imana. There are some ministers. Mugabo ntibari muri twebwe nababonye iyo nzandagenda. Probably not among ourselves. Maybe iyo mhema avuze, when the spirit speaks, ubona kanura amaso iyo yumva mhema rikaravuga. They get surprised. Genda mumubuze. Stop that. Genda mumubuze. Vuza ingoma. Just the drum. Niwe wamuhaye kuvuga kuri kuramubuza. Are you the one who gave him to speak? Bibiliya ntivuga ko tubabuza. The Bible doesn't request. Bibiliya ivuga ngo tubareke bavuge. The Bible says natwe tubigenzure. And then we will check. Impemu yo kumenya turayikeneye bakozi b'Imana. Impemu yo kurobanura turayikeneye bakozi b'Imana. Impemu y'ubwenge turayikeneye bakozi b'Imana. We need the gift of wisdom. Umva. Listen. Numva bidudubiza. I feel it. Reka amavuta y'Imana yongeraze ku bantu b'Imana. Reka ubwiza bw'Imana bugendagenda. Reka ibihe byo guhembuka byongere bize bivuye mu nyonga z'Imana. Come back. Refreshment time. Hallelujah. Amen. Umva. Listen. Listen. Reka kayaga k'Imana kagendagenda. Let the wind of God come here. Reka umuriro w'Imana uturire intege nke. Let the fire from God burn the wicked things. Umva. Listen. Hamwe Imana yotuma umuntu afise akageresho. If God would send something to evaluate. Kandi agahera imbere, agahera hanyuma. Agaca hera hano. Agaca genda agaza turindorore abantu bose bicaye aha. And he will evaluate everyone here. Wokira. Do you think he will fail or succeed? Hallelujah. Umva. Listen. Umva. Reka hamwe ishengero naho. Yeah, here now in the. Wewe uri umuririmbyi. You are a choir member. Wewe uri umusenzi. You are wewe umuntu mwiza mu ishengero. You know, you are a kandi ukora ibikorwa neza mu ishengero. You are faithful. Imana yotuma akageresho ngaha. If God wewe ufise ikimenyetso cya mpemu yero. Imana yobora kubatirije mpemu. Agasanga ugaragara. Ndagufite igano ufe. Ibindi bihe byo guhembuka Imana yateguye. This is a refreshment period for you. Hallelujah. Amen. Umva. Listen. Hariho abandi bavuga bati twebwe none jewe ko nkiri umunyabyaha. There are some other people who say I am still a sinner. Umva icyo si kibazo. This is not an issue. Kuba umunyabyaha si kibazo. Being a sinner is not a abantu bari bakoraniye i Yerusalemu. When they met in Jerusalem, abantu bari baje mu manama y'ibihugu byabo. And it was like abantu bari baje kudandaza. There was a abanyamahanga bari mu gisagara. There were so many people in Jerusalem. Yes, there were so many people in Jerusalem. Bumva abantu bavuga icyarabo cy'iwabo. And they heard bumva abantu bavuga indimi z'Igalatiya. Bumva abantu bavuga indimi z'Iponto. kandi abo bantu batize izo ndimi arabanyegarira. Those language. Bacha barafatwa n'ububasha bw'Imana. They were attached by the power. Umva bagabo bene data. Listen, beloved. Dukora iki none? What do you think we can do? Umva bagabo bene data. You beloved. Umviriza bagabo bene data. You brethren. Nukuvuga ikibazo si ibyaha ufise. The question is not your sin. Reka ubwiza bw'Imana bumanuke muhure. Let the glory of God fall down and meet Reka ubwiza bw'Imana bugufuke. Let the glory of God cover you. Hanyuma ubaze icyo wokora. And then you will ask what you can do. Petero wa munyabwoba. And Peter, who was fearful. Petero wa muntu agenda n'inkota yo kwicana. Peter, who had a sword to kill people.
Petero wa muntu akoresha inkota mu vy'impemu. Imagine Peter who had knives Umuriro in his mission. utibutse When the fire came down, birahinduka. everything changed. Mu mugabo birahinduka. It changed. Mu mugore birahinduka. It can change in men. Mu muhungu birahinduka. In Mu boys. bigeme birahinduka. girls. Kuko ubwiza bw'Imana buzi. Because the glory of God falls down. Dukora iki none? So what can we do? Umva, si ikibazo cyo kwihakana Yesu. It's not about denying Jesus. Si ikibazo c'ivyaha. It's not about sins. Si ikibazo cyo guhiga abigishwa ba It's Yesu. not an issue Oya, about ni persecution. ikibazo c'ubushobozi bwavuye mu ijuru. It's just about the power from heaven. Nkora iki? So what can I do? Ukora iki? What should you Inyishu do? ni imwe. Wihane, Just one answer. Repent. uhindukire. Come back. Ibihe byo guhembuka biza bivuye mu nyonga z'Imana. So that refreshment period comes from the Lord. Nawe, hallelujah. And you. Nawe, And you. nawe, You. nawe, You. nawe, You. nawe. You. Uzoronka ubushobozi You ariko will nk'iyi. get power. You will receive power. Umva, Listen. umva. Listen. Nawe, And you. n'ikimuga, Even someone living with handicap, n'umutamakazi. disability, a child, an old woman. Umva, Listen. nawe Even you. uzoronka ubushobozi. You will receive power. Mpemu yera niyakuza. The Holy Spirit coming. Isezerano ni to you. ryacu. The promise is ours. Isezerano ni iry'iwawe. Promise is yours. N'abana bawe. And your children. Abazokwizera bose. For those who will be, Abazohamagarwa n'umwami bose. those who will be called by our Lord. Reka ubwiza bw'Imana buza. Let just the glory of God come among us. Ni iri jambo ry'Imana. This is the word. Umuntu yumvirize ko umuriro utazimye. Just check and see if you still have Bakozi the b'Imana fire. mwumva urimwo. Yeah, God's servants. Do you feel the fire is still in you? Hari n'ahantu nagiye mu minsi kanaka. There is an area I visited, Tuvuga ku kibazo c'umuriro. and we talked about this issue of fire. Hanyuma abantu barahaguruka mu ishengero. And people stood up in the Tuja church. duhamagara abakozi b'Imana ngo baze kubasengera. And I asked the ministers to come and pray for them. Hanyuma bagaca bahagarara hariya kure abantu nabo baje gupfukama. And the servants stood very far from the people who came. Hanyuma rero umuntu yari yadutumiye aca aravuga ngo And the leader who invited us said, umuriro uca mu manuka aravuga ngo the fire came in him and said, mwebwe mwabakozi b'Imana you servants of nimuze God, mumfashe aba bantu bapfukamye. come and help me to help Uwo these people. bidashoboka ko abafasha nawe If you feel you are not able to help, apfukama hanyene. come and be on your knees. Kuko si ikibazo c'umupasito, Because it's not ni a matter ikibazo of cyo kwihana pastor. umuntu akakira It is ubushobozi. about Si repentance ikibazo cyo and kuririmba receiving life. tugezemwo. Si ikibazo cyo kuririmba tugezemwo. It's not about Ariko ni singing. ikibazo c'inkomezi z'Imana. It's about Kandi power inkomezi from God. z'Imana ziza aho zigomba. And God's power comes at the right time. Twuname imbere y'Imana. Let us bow. Umva. Let us bow. Umva. Please. Umva. Please. Reka akayaga k'Imana kagenda genda. Yes. Just let the glory of God among us. Reka turekere Imana icubahiro, akayaga k'Imana nikagenda genda. Now just keep quiet and let us give time to God. Niwumva wumye atakirimwo ngwino. If you feel you are dry, just come near. Mpemu yera n'umuriro utongora. We need that devastating fire. Umva, singomba kuguhamagara nk'umunyabyaha. I'm not calling you Oya, ni kibazo a sinner. c'umuriro. It is about fire. Warahawe mpemu yera igihe wizera. Did you receive the Holy Spirit when you believed? Urafise ingabire z'Imana. Do you have some spiritual gift from God? Hari ikimenyetso na kimwe kikuranga ko watijwe muri mpemu Is yera. there any single sign that Urumye. you have been baptized, or you are dry, Canke urumye. or you are dry in your spirit? Umva, Please ngomba muntu wese abanza avyiyumvire. listen. I would like Niwumva ugaragara ngwino. to think about it. Reka akayaga k'Imana kagenda If you genda. feel empty, Reka ubushobozi just bw'Imana bugenda genda. let the Reka ubwiza power bw'Imana of budutwikire God ngaha. visit us. Hallelujah, Let hallelujah, His glory hallelujah, hallelujah.
reka ubwiza bw'Imana bugenda genda. Let the glory of God cover the assembly. Hallelujah. Amen. Umva. Listen. Aha hantu tugomba ku Imana hadusanga. We want to be visited by God here. Reka Imana idusanga. Let us invite God to visit us here. Hallelujah. Amen. Nagira nsabe hamanuke musi wo bagira ati nkeneye kwiyana ngira nature abantu bagira bati mbuze umuriro w'Imana sinigera mbatirizwa muri mwe muyera muze mwese muhagarare hano. Yeah. Nyaruka mwese abantu bagira bati sinigeze mbatirizwa muri mwe muyera. Those who think they have never been baptized in the Holy Spirit, just be on this line, please. Muhagarara hamwese. Just stand. N'umuntu avuga ati mwe muyera yarigeze kwaka muri jewe. Even those who think the Holy Spirit is no longer in them. Ariko no munsi mwe muyera yarazimye. Yeah, because you feel that the Holy Spirit is no longer burning in you. Bariya bamanutse munsi. Those who are going in the cave. Ndabasabe mubafashe bature. Yeah, just help them to repent. Hanyuma muce mubarungika. And then send them back Shengero here. ry'Imana. You child of the Lord. Kumuriro w'Imana wake. Let us live umuriro w'Imana wake. of the Lord. Umuriro w'Imana wake. Let it burn. Hallelujah. Amen. Yesu niwe yabisezeranye. Jesus himself Ngunyotewe nzokira guteshengero ry'Imana. Nzomusuka kwa mazi. Abemera ko bagira basuko kwa mazi gorora amaboko. Raise your hands if you want. Unyotewe nzomusuka kwa mazi. N'imigezi ze kw'isi yumye. Nyugururira ndaba umugisha undondera wesa rambona. Bakozi b'Imana nagira ndabasabe mufashe bajya abantu n'ingoga bace baduga gende mubafashe kugira ngo mubarungike umuriro w'Imana ugira wake. Hallelujah. Kandi umuririmbyi yavuze guhere kuri jewe isengerero reka kuraba gusa hamagara ijuru hamagara ijuru umuriro w'Imana wake. Fix your eyes in heaven. Hallelujah. Amen. Wenura uzure mwemu nachogu hazata Divya Yesu Nurabundaba Raburaba ijuru Bikuzuru muti mumwete wiwe Yesu ni we yabisezera. Hallelujah. Yesu we unyotewe nzomusuka kwa Enumigezi ze kw'isi yumye Nyugururira ndaba umugisha undondera wesa rambona ngo mwesa banyotewe mu mitima abananiwe nabiganyira no kwiso muhazwe na Yesu ibyo mwifuza ni mubyakire unyotewe. Hallelujah. Usuka kwa mazi n'imigezi ze kw'isi
dusengere mugenzi, senga Imana kabisa, ijuru ryuguruke kuri wewe. Azatari vya Yesu wikuzurubugi ngumwete wiwe. Yesu ni we yabisezeranye, unyotewe zomusuka kw'amazi n'imigezi zekwe siyumye. Hallelujah. Yesu shimwe. Rambona murifuza kuzura mpemu yera. Ibiganza rero tugira dusenge Imana. Ndasenga nyese abapasiteri bigira abagabo yegere hano. Mana data wa twese uri mw'ijuru, suka mpemu yera, suka ubushobozi buva mw'ijuru, suka ububasha. Haleluya. Umuriro w'Imana niwururuke, igicaniro congere cake, ububasha bw'ijuru. Mwami Imana, turasenze mw'izina rya Yesu, turaturiye, 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 turaturiye impwemu misozi, abadayimoni mw'izina rya Yesu. Tubafashe mbiri, umuriro w'Imana wake ku gicaniro. Haleluya. Urakoze Yesu. Amen. Turagushimye Yesu Kristo. Haleluya. Umwami w'amahoro. Haleluya. Turanezerewe mwami kubwo bwinshi bw'ubuntu bwawe tugiriye. Urakoze kw'ijambo ryawe twakiriye Mana. Uri hano. Birerekana ko watugendeye. Turatanze amashimwe imbere y'Imana. Ubu buntu ugize ntaho bidondora. Izina ryawe niryo rikwiye guhabwa icubahiro, rigashimagizwa, rikoze ibirengeye twiyumviye ibyo dusenga. Ngwino rero wongeye wiyerekane nka mbere mu bihe by'i Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Birashashishikara gukoreka. Wavuze ngo bizoba mu bana banyu n'abuzukuru banyu, n'abandi bose bazahamagarwa n'Umwami Imana. Ngibi birabaye rero, abantu bose barahagaze imbere yawe bifuza mpemu yera kubwo bwinshi bw'imbabazi zawe Mana. Umuntu wese numuharire, numweze, numutunganye Mana. Usuka igihinda, cya gihinda cya mbere, ya minsi ya mbere. Haleluya. Wavuze ngo zosuka mpemu wanje ku bari n'umubiri wose, abari n'umubiri ngabo bari hano, abakobwa bari hano, abagabo bari hano, abahungu bari hano, abakenyezi bari hano, abatama n'abatamakazi bose bari imbere y'Imana. Turasabye mpemu wawe yera. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina, amina, amina. Birasubira bigakoreka, birasubira bigakoreka, n'ibisigo ryavuze. Amina, haleluya, haleluya. Reka ubushobozi bwo mw'ijuru twigurije iryo ryose Mana. Bose bari hano bataherejwe yera, bose ubushobozi bw'Imana iminsi y'ubutamenya, iminsi y'ubutamenya wayirengagije, ariko imbabazi zawe Mana ugeze ku muntu wese ari hano yihana agahabwa mpemu yera. Mpemu wa Yesu nuze. Amina, haleluya, haleluya. Lera maikama idose nota itaka, rota semeto klara sikiratosha, roteke meto sedeita, aternora kase meita, otararataya, eteke mesonda ratimorataka, rataka masida itome rekeda, shandere tentora seina.
haleluya, haleluya. Imbabazi zawe mwami nizitubeko twebwe twese, natwe abaherezi bawe Mana, nutugwize kw'imbabazi, nutubabarire Mana, intege nke zacu mwami yazituriye, wamuri uziturire mwami Yesu, ntidusigare inyuma y'abandi, tugende turi kumwe n'urugwaruka n'abakuze bose twuzuzwe mpemu yera. Amina, haleluya, 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 haleluya. Ora rabaishaino mesaito totota sakamateto rotai kasai maitita sater kremokra ndarasama. Haleluya, amina, amina, amina. Bose bakwiteze babona ubwiza bw'Imana ngaha Mana, warahashimye, warahageze ubwa mbere, muri icyitegerezo cyane mashengero, izina ryawe rishimwe, rishimwe. Baita kama seto rotaka mateita tasa daita kremereto. Haleluya, nushimwe kubikoze, izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu, amen. Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, tunaendelea kuwa mbele zako tukiwa hapa kwa mlima wa Kayogoro, ambao umati wa watu una kiu ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Uhimidiwe na upewe sifa, sababu wewe ni yule yule jana, leo na hata milele. Watoto wako wanakuwa mbele zako leo. Acha leo ijulikane ya kwamba umetembelea Kayogoro. Wale walikuwa wadhaifu waondoke hapa na nguvu za Roho Mtakatifu. Tunajua uko hapa, tunajua umedhibiti maeneo haya, tunajua yanakuwa yako. Tunalokuomba ni kwamba mbingu ziwe wazi. Wache mbingu ziwe wazi na Roho wako Mtakatifu ashuke. Roho wako Mtakatifu ashuke. Ashuke kwa wamama, ashuke kwa wababa, ashuke kwa watumishi wako, sababu tumekaukiwa. Siku hizi tunakaukiwa. Shusha Roho, shusha Roho, shusha Roho, shusha Roho, shusha Roho, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Acha vijana wetu wapokee Roho, acha vijana wapokee Roho, acha wamama wapokee Roho, acha wababa wapokee Roho. Shusha kwa watumishi, nguvu za Roho zishuke, nguvu za Roho zitawale, mamlaka ya kuzimu yashindwe. Tunahitaji udhibiti wa Roho Mtakatifu uonekane hapa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba ufalme wako umekwisha kushuka kwa kilima baada ya kusikia neno lako juu ya nguvu za moto wa Roho Mtakatifu. Wanazihitaji zingie katika maisha yao, zitawale maisha yao, zidhibiti maisha yao. Ili neema ya Goligota ipate kufunuliwa hapa na watu watambue ya kwamba umetembelea hapa, umetembelea kilima hiki, umetembelea misioni hii. Baba, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nguvu zako ni zile zile, hazijawahi kubadilika, hazijawahi kubadilika. Shusha moto, shusha moto, shusha moto. Baba, 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 shusha moto, shusha moto. Na wote waseme wapokee moto yako katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba, amen. Mwabahizimwe jamu
twese aho duhagaze turirimbe. Ni wa musaraba uturongoye, Kristo n'umugabisha atimya meyangi ingoma ya rusangi nayo twumva mwabaheze nimubandanye jya mu rugamba araba ni uturongoye turashitse igitero turumujumwe turumuryango umwe w'umwami Yesu nawuzo dusanzaza kuko turumwe turabumwe turwanyumwe wa mugwani zimwabahize mwabahize bandanye jya mu rugamba umusaraba uturongoye kandi inganji yo kwise yose zoshira ari kwiya wumve kuri imbere y'Imana kabisa uri kurarira angura naho twose ugerezwa n'abasatani nibazo dutsinda kuko turaba bahize nk'abahize bandanye mu rugamba umusaraba uturongoye mwese nimukorane muvuze mundu jwi hejuru ririmba mwese dutazire umwami wacu indirimbo turirimba nimwe ya kera nk'abahize nimubandanye amurugamba umusaraba uturongoye. Haleluya! tuje mu rugamba twitwaje mpwemu yera. Ngira nsabe umwungere Kenneth ashike hanashima Imana, twese dushimira Imana shengero ry'Imana. Abifuza ko bashima Imana nibagorora ibiganza. Oh, thank you, Holy Spirit, for your... Thank you, Holy Spirit, for your beautiful presence.
And we say hallelujah. turavuze ngo mana shimwa. And we say thank Jesus. kandi turagushimiye Yesu Kristo. And you come like a mighty wind. kuko uje hano uri umwami w'ubushobozi. And you give us life. kandi uraduhaye ingabire y'ubwenge. And you give us joy. uraduhaye umunezero. And you will give us power uduhaye ubushobozi. to live your life. mwami turagushimiye mu bugingo I bwacu. thank you, Jesus. turagushimiye mwami Thank you Yesu. for your blessing all Mwami, over turaguheza your people giye. this morning. urakoze ko watugende muri kano gatondo. Hallelujah. imana ishimwe. You are so good to us. uri imana nziza kuri twebwe. You give your children good gifts. waduhaye umwana wawe. In Jesus' name. nawe ni Yesu Kristo niwe dusenze. Amen. amen Amen. amen.